Rero nayinjiye ndayumva nk'inkuru nk'uko nyene abarundi benshi ntibakunze guca batahura ikintu bagicumva, bari mu bantu babanza gushishoza gose n'amakenga menshi. Ndaje naragize ndashishoza hama ndinjira ndafata akarere k'Ingozi kaba ariko nca mba ndiko ndakoreramwo nkuko mwumvise abakorera i Bujumbura n'ahandi. N'uyu mwuga wa guverineri ari ngaha mu Kayanza yabaye ijisho kuri twese. Mbere nari nabanje kumva inkuru ndabanza ndahiga muri kwa gushishoza mbega abantu bari muri bande. Cyumva aho guverineri wo mu Kayanza arimo je nari ndamuzi we ntiyaranzi kuko twakoranye igihe gito nibura ngaha mu Kayanza, nta makenga nagize. Naciye nirukanga uburyo bushoboka bwose, naje nshaka gusimbira kuri ya nyenyeri ya gatandatu. Bimwe bamwe bavuga rero gahera hasi bagira gute ubishoboye biri mu babishoboye no ngaha ku munani wo bahera birashoboka ko byose ni ingo yiwawe uratera imbere wewe umuryango n'ijoro y'amari gatera imbere. Je sais témoignage novuga ko kubijanye n'ingendo ishira hamwe ritanga kuko ibintu muriko muravyiga mugambere gatoya. Reka manze mvuga témoignage kubijanye n'icyo umubaha guverineri yavuze kubijanye n'imiproduit zimeze nk'ingaburo canke nk'imiti. Hari abantu banzi jewe kira n'umusaza sivyo, nashaje nkiri muto bivanye n'imibereho, ncangwara diabete nkiri muto cyane. Nta mashira hamwe atari maze kuja mu mashira atari make ndondera ikintu cyomfasha imibereho ya diabete. Tugira ubwa mbere n'uyu directrice wino shira hamwe babimbariye, naragiye gukoresha arapima vya bindi aramarira aho ngize. Mugabo je ndanje mu maso nari umusaza, je ndibaza ko benshi babizi mutawe ndibaza kera barunze cyane ndi gose, ariko nabwo kubona maze kwiyubura niko bimeze. Dukuvuga imibereho yaratumye saza imburagiye ncumva ndabona ko ngwaye diabete. Jewe navutse mu 80 hanyuma mu 2007 ncamya ko diabete yandembeje mbara yatendainga nkiri umubebe. Je numva yuko mpfuye bihetse, naragerageje imiti yose yo kwa muganga ijya abantu bavuga ati muzokira, mugabo gumako muzokira. Gushikaho imiti ijya kwa muganga irafise ibintu igukingira, mugabo umenya ko ifise ibindi igiye ibomoye. Siko bimeze. Nico cyatuma mbu umusaza ndabonye n'ubundi yambone turi ko muri kaminuza shaje uyu umupapa ari ngaha turi ko muri kaminuza ndazi ko yarandi shaje bode kagende narashaje kubera iki diabete hypertension umva ko byose cyarifatana. Rero maze kumenya zino produit baramarege uzifungure kuko baramaze kurimba gose, uzifungure ukomeze zifungure bizorinduka. Cyenda babwira yuko kugeza kuri nusaha ndumva komeze neza. Iyo ngiye kubipimo sanga ari sawa, ndabise kugeza ngaho umudandaza uyu mupapa restaurant arangije ikawimote ncagiruka kubera hypertension. Koresheje jewe niririye izi ngaburo ubona dufise ngaha ni byinshi rero burya birimo bifasha amagara yacu. No ngaha mu Kayanza nyene harabo navuye, harabo nazihaye nibaje ngaha, mugabo muri mutamanyene arabizi kubera niwe yabanyeretse barevye. Mugabo uno munsi bavuga bati bimeze neza. Iciza cyabyo rero nuko byo urabifungura nta bintu bigenda byononye mu mubiri wawe, biguma bikubaka. No kuvuga birubaka ku buryo
nko ku murwayi wa diyabete cya gihimba cyakora insuline kizoteba kikasubira gukora ukaba normal. Urumva rero si umwambo wonyine dufise, turafise n'ibindi bifasha. Ubushize tugiye mu rugendo twarabonye ko ari ibintu bishasha bihari iruhande y'izo ngaburo, umwavu, izo ngaburo zimeze nk'imiti, abanywi bakavinyu ugeshyira hamwe rakora umuvinyu, ejo muzobona twayiza rirakora y'amaji ariko centre, rirakora biscuit, rirakora amazi benaye. Iyo biscuit yoyo urumva na general yiriye ya diyabete kubera zimeze neza cyane. Rero ni ukuvuga rero ntihagire umuntu n'umwe agumana amakenga cyangwa yibaza ngo bimeze gute na gute. Wewe naho waba warinjiye hari abamaze kwinjira, ingorane tubwira hari igihe dushyira imbere amafaranga. Je naragiye mu ishyirahamwe bita Forever, naryo nyine ndaririmo, aho nariko ndahiga ikintu cy'ubufasha kuri diyabete bifetanze. Imiliyoni 2 za mbere ninjijeyo naziriye zose, iproduit zose bampaye nta na kimwe nagurishije, byose narabiriye ariko ntacyo byamariye, kubera ko hari igihe habaho ibintu byo gupirata rimwe ugasanga habayeho uguhomba. Ariko maze kuza muri monakarisaro no kuvuga iki rero, imagine nk'umuntu yinjiye akumva ko umwavu umeze neza mugabo aracakoresha wa wundi awufise ngaha. Ruremesha migi yangu komera ramba simbatara amahoro kuri twese muteramishiwa